hajya nawe ufise imisitari uzi kuririmba harakeneye support na Jevima nk'ubu aho mpagaze ubunyene izisa na general manager akambwira wizi dukorere studio na clip wizi ke ducane no cana fresh kandi imisitari ndayifise bro kabisa Mr. Ifise gazi murazi ko je nkunda kwisabira ndakunda gusaba hama wizi dukorere mu gahogo rero dukorere kutwereke twemeze gayi shaka dagoye rap cyangwa R&B aje shaka rap ncanire man ibintu by'imicano nubizi none byo muri Punch Boy yo Wizi aka Better Than Them man je damini Bantu Boy sana Fariaz ndamukunda sana ahantu hose ari big up Alex mucano sasa mzee ducanira gatoyi oya nahejeje byako guys Wizi aratufente man Wizi aratufente Wizi so fresh nahejeje kabisa Better Than Them too bro irakwiye naga freestyle nako man ibyo tavuze ushobora kubirapa guys ni kuri ko matugire presentation Wizi urava presentation tu nayo ni rap niyo ni mistari ngire basi R&B basi nahejeje niyo nyende. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza na bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Nangura ndabaramutsa mwebwe bakunzi ba Buja Hit TV mwamudukurikirana every day uko dushize ku kiganiro muba the face mukukiraba. Hama dukengurikira kandi n'Imana yo yadufashije kaduha ubuzima. Uno munsi naho nko mumbona murabona ko na look yahindutse. Hey guys, ni bitu byampya sana. Uno munsi sasa ni ibintu nakubwira yuko ari surprise. Nashimye ko tworondera Wizi ko twumvise yuko yo yaronse kibondo tumuronde rero tumubaze ko byagenze ko yavyakiriye hama tubwire n'umwana wariwe kandi turumva yuko Wizi ari mu bantu ba mbere ba stylist hano muri industry Buja Flavor yambika abaririmbyi batandukanye cyane muri Punch Boy kandi ntavyazi ko twaje kumuraba guys follow me kandi ngujyaho yicaye kandi please don't survive guys follow me Waze vipi bro uko sawa fresh fish kabisa vipi mzee uko sawa kuona mzee ndogerezea kabisa guys nkuko muiona ni Wizi ari hano bro ni aje sijakupa mic bana fresh guys reka tumumvirize Wizi bro ni aje tena uko sawa poa nakuona mzee tunashukuru unatokelezea kama kaa kazi inaendelea je mzee hapo kazi tu ni pole so jao tu ya town ni kimya tu hakuna kusarisha kabisa nivyo mu gisagara murabizi ko biguma ari fresh hama Wizi uratubabara ko twaje kuraba utavyiteguri naso jena nakibona cyo bintwaye tu akazi ni gute kwanza akazi ni fresh biraza neza poa kabisa abakiriya gute baraza fresh cyane abakiriya ni pole tu kimya abantu bose murabizi yuko bose bashaka kuja kwa Wizi sasa tunataka kujua ni dawa gani Wizi wagaratumia Wizi urakoresha ibintu by'amareba uja wapi tu ni Mola tu ni Mungu Imana tu hakuna vingine kabisa hama rero Wizi naturondera aho twicara tubwira ngo tumubaze bijyana ababwiye atubwire byinshi about him seti bro yes bogari vipi sasa fresh tu uko sawa hapa tu out ikaenda acha tuingie ndani kabisa guys nimugire umunoho ndazi yuko mubakurikirana Buja Hit TV ndazi ko ari abantu bakunda kwambara hello guys ndasura kandi kwaramutsa mwebwe bakunzi ba Buja Hit TV n'abakunzi ba Buja Flavor murabizi yuko tuma twarondera bishasha aro benshi bambwiye ndondere Wizi ngo tumukeze ko kuntu yoba yarungutse akaronka kibondo hama Wizi tugukeza kwanza merci kweti kabisa hama rero twamuhamagaye Wizi kugira ngo twamurondere Wizi kugira ngo tumubaze ivyerekeye ukuntu yoba yambika abaririmbyi kandi abantu bose bo muri industry Buja Flavor baronderawe kandi tunamukeza kandi ukuntu yoba yaronse kibondo hama Wizi je nshaka kubaza kwanza kuvyerekeye industry Buja Flavor wibona gute Wizi muziki vraiment abastar barakora mu Burundi abasani vraiment courage ukuntu baguma bakora kandi barakora fresh abastar barakora umuziki aho wahora kera saho ugeze ubunye niko benshi babivuga Wizi wone kubibona umuziki je uko ndabibona vuba umuziki wacu gumutera imbere kandi vuba abasani bo mu Burundi barakora sana big up kandi barakora kazi kabisa barakora kazi nizere ko ngaha kino kibanza cyawe kiri mu bimwe bibanza abaririmbyi muri industry Buja Flavor bakunda gutembereramwe burya anye no bambeshega Wizi no beshe nivyo kenshi none yo haje nk'abaririmbyi ngaha ndazi ko batabura kuvuga ivyerekeye umuziki uhora wumva bavuga iki Wizi baraje kunda vyumva tu barakora fresh kandi barakunda akazi kabo baragakora imisi yose baritanga kubgawe none ntoru babaza ibibazo nibe bihazo kenshi yuhe na Fizo canke Sadbi nibe bibazo kunda kumubaza kenshi muvyerekeye music ndashobora nyene kumwa big up ngura brother abasoye indirimbo ya fresh na bindi kweli nivyo nyene kugira nacika intege uramuha support kamwana courage bihajya Fizo aheruka ngaha ryari Wizi Fizo
Fizo naheruka ngaha vuba kubera ahora mu Butaliyano kandi yaraje kuba narashitse mu Burundi fresh yarashitse muhira ni sawa kabisa. Amatwa dusumira turumva yuko Wizi ari muri bamwe yambika Bantu Boy yose. Wizi nivyo? Nubeshe kabisa kandi vraiment kubona baduha idiri nyene tukabaye mastire turabishima kandi vraiment karibu kandi nibitinye aha ni muhira. Nikiye kintu twavuga ko mamwunguka cyane ngaha kenshi turetse ivy'amafaranga nikiye kindi kintu muba mubona ko mwunguka kenshi yo Bantu Boy ibasavye ko mubambika? Iyo nk'abaye nk'ubashaka gusora amaklipe cyangwa ibya misi yose bashaka tuma style ya kila siku misi yose iyo baje agashahara nyine urabona ko hari ikintu cyiyongereye tu. Hari kibazo nabajije Wizi tukicinjira hano namaje timbe Wizi wo bukoresha ibiki namare bukoresha Wizi batu wote ni Wizi abantu bose Wizi abo presque bose ni Wizi kweri ki Wizi wakoze ibiki? Je tunana kimwe tu ni Mungu tu ni Imana yonyene tu niyo ituzi ngene tubayeho. Wizi semesha kweli bro. Oya nukuri sinobesha tu ni Mungu tu ni Imana na bindi. Imana yonyene ati vyose bikesha Imana gusa. Ni Imana kabisa hano hose umuntu abari ni Mungu tu. Nibirashika none abantu duvuga ko mukora akazi kamwe bakakumvira twovuga nk'ishari bavuga ati Wizi vraiment nta kuntu twebwe yo guma tujya bakiriya misi yose. Ivyonye ku kazi ka misi yose ni habura nyene beef muga nyene iyo umuntu nyene cumuya gusa ngene bana nawe tu nabindi. Biyo hashitse ukaronga bigashika ukaja muri beef nk'ivyo bintu uvyitwaramo gute Wizi? Namasengesho tu. Batera bitu ya Allah. Mungu tu. Bisa urumva yuko vyose nuvuga ko Wizi abikesha Imana kandi murabona ko uko nambaye ndaberewe guys siko mwari mu musanzwe mumenyereye ndapendeza leo guys ndashaka kumatera yawe kurabe kuno nuvuga ko nawamberewe cyane kandi abizi yuko ni benshi bamukeneye kuberwa mukeneye kumenya aho wambarira kenshi murazi ko Wizi aro barondera hama Wizi nizere yuko kiri kumuheruka kuvugana vuba canke oya sindiko ndabesha maduro kuvugana gusa kora yarabuze mama wiwe twese byaratubabaje umuntu ari wese yaje hayubuze mama wawe cyakabura vie haya keshi hari ikintu gihinduka muri wewe no mu mutima wawe. Ego nakwaje kiri kubera nshaka ndakubaze ko izo nkuru wa barazironse naho numvise ko wazironse. Izo nkuru umuntu ari wese yarazimiye n'uri state n'uri Canada Belgique hano hari host yarabimenye. Turumva yuko kiriko ari muri bamwe kandi mu mwebwe mu bamufata mu mugongo nka Oscar ngo biravugwa yuko we bamufata mu mugongo mwavyakiriye gute ko bakiriko yarabuze umuvyeyi? Yaratubabaje. Mwaragiye kumufasha nyene kumufata mu mugongo? Je sinagiye muga abandi baragiye. Bisa kiriko nizere ko yavyakiriye neza kayaryoye. Yararyohewe ni kawaida tu umbana umugenzi kandi wa misi yose umva nk'umugenzi abuze nk'umuvyeyi nawe utegetswe kubabara ku mutima. Kabisa murabizi yuko umugenzi wawe abuze ni ngombwa ubabare ku mutima kuko najya nawe ububuze sivyo none Wizi? Ni kweli kabisa. Kabisa tujere ku buzima bwa Wizi mbe hajya Wizi amazina yiwe y'ukuri naya? Cyamazina yiwe wanje abavyeyi ntwa dushimira Imana Florence. Ukabavukiye he ukabubahe Wizi? Je kawaida navukiye Igitega muga kawaida nabaye imyaka myinshi mu Nyakabiga kera tukira abapeti batoya sana. Kabisa nizere yuko ubonye amatwa dusumira turumva yuko Wizi afise ikibondo nizere ko ufise urugo Wizi. Umbana madam kandi meruka no kuronka ikijuniti kibebe cy'igihungu kandi ndagishima kandi ndashima ko narose William zina namwise yitwa William. Guys murazi canwenze yitwa William Wizi burya araza amazina yanje ga Wizi? Oya sitayonzi kweti. Wizi aranyivye izina guys je n'ukuri kw'Imana Wizi rifoko atanga amande Wizi je nitwa William warubizi? Oya n'ukuri kw'Imana vyarizi kweti. Ariko bamwise William ndashaka kumenya igituma mwikwege kenshi ngunda kubaza papa gituma yanyise William ntakunda kubimbwira turaronka umwanya munini ngo tuvugane na mutama je rero naronse Wizi tuvugane why wahise umwana wa William? Jewe Mike zina ryaranyoheye aro n'umuki akina muri Chelsea yitwa William nanje William ndamukunda cyangwa gasirika ndamwituye n'umwana wanje William. Kabisa baravuga yuko ba William barafise ibintu bibaranga nibiye biranga ba William Wizi ko warabajije nkabo? Aba William na stress bafise umutima mwiza barazi kuyagana n'abantu fresh na so. Kabisa vya bindi nyene mwamumbwira umutima mwiza ni ngombwa kuyagana n'abantu ni fresh ni mubizi none guys hama rero Wizi nizere yuko wavyakiriye neza ko waronse ikibondo en plus de ça w'umuhungu gutangura ku muhungu kumbure azocunga abandi bakurikira. Imana aragewe sana narambura nk'abajama banje bafisabara bayo Imana cyezoro mu pepe cyane rero Imana aramumaye kandi vuma ndashima.
kabisa. Hama rero nizere rero mu bukwe bimeze gute Wizi? Mu bukwe bukwe nyene imyaka iri imbere twodategura nyene ngire mariage. Amatwa nsumira nuko Wizi ari muri bamwe babaririmbye canke abantu bambika abaririmbyi bo baraciye mu buzima bugoye mu vyerekeye couple yiwe kuvyerekeye mu bukwe iwawe. Sinzi ko aya makuru yaronse Wizi. Oya nayo ndaro. Baravuze yuko novuga yuko umukobwa baravuye mu mashuri ngo kubera Wizi sinzi ko amashuri makuru yaronse. Ibyo nivyo. Nizere yuko wazuca abandanya amashuri Wizi. Azobandanya amashuri ni kawaida turindira umubebe akure amasuri ku school. Kabisa kandi twarabonye n'amafoto na inabukwe wa Wizi yaragiye kuraba umwana we avuga ati kabisa amafiye kabisa yatanze kibondo. Yaraje kabisa kandi none yararyohewe. Kandi vuma ndashima kubona ngene aguma twitaho imisi yose. Arabaza nyene madame ngene umwana ameze cyaye twese. Vuma ndashima kabisa. Ubu nta gwango ruhari kandi Wizi. Oya nta gwango kwigeze ruhaba. Oya. Ariko ubu ni fresh imana ni bihagarikiye byose. Ikintu cyose ni fresh ni Imana gusa ni bizi nyene ibintu bya misi yose nyene nawe cyo nawe. Kabisa ni Imana ibikora byose. Hama tukicinjira kandi sizi ko mwibuka batubwiye ko Wizi ngo azi kuririmba sizi ko mwavyivise je navyivise ari umuntu yabivuze ariko aragenda Wizi razigara ajya kuimba bro. Chebe makuririmba ndabikunda sana gusa hajya nawe ufise imistari uzi kuririmba harakeneye support. Na Jeve nk'ubu aho mpagaze nyene izisa na general manager akambwira Wizi tukorere studio na clip Wizi ke ducane no cana fresh kandi Mr. Ndayifise bro. Kabisa Mr. Ndayifise gazi murazi ko je nkunda kwisabira ndakunda gusaba hama Wizi dukorere mu gahogo rero dukorere kutwereke twemeze gayi. Shaka dagoye rap cyangwa R&B. Aje shaka rap ncanire man ibintu by'imicano nubizi none byo muri Punch Boy. Yo Wizi aka Better Than Them. Man je damini ya Bantu Boy sana Fariaz ndamukunda sana ahantu hose ari big up Alex mucano sasa mzee ducanira gatoyi. Oya nahejeje byako guys Wizi aratufente man Wizi so fresh Wizi nahejeje kabisa sio Better Than Them too bro irakwiye laga freestyle lako man ibyo tavuze ushobora kubirapo. Guys uri kuri matugire presentation Wizi urava presentation tu nayo ni rap niyo ni mistari kire basi R&B basi nahejeje niyo nyende byakwiye. Guys uri kuri majoro vuga ko Wizi ari umufrapper Wizi sio fresh uratufrappe ba ayo mina man lega niyo ni mistari ni wozi byo ko bisanzwe n'umunore wese ubisubiramo. Oya niyo ni mistari kabisa. Kabisa amatwa sumira turumva yuko Wizi ataragira novuga yuko umugore kera Wizi yari umuri bamwe baba bogar bo muri industry Abuja Flavor bakundwa n'abakobwa cyane. Wizi ayo makuru si bwa mbere yumvise ndibatse je kweri ibyo ryambere ndabyumvise ko sinzi nkangira ubizi cyera byose kabisa. Nikuri kwibara nuko twahushanije n'abari ngaha nuko mwari kubona abakobwa bari ngaha Wizi bajya gukobwa cye bane ubwo ba Wizi. Oya ujyana abakiriya tuje kubera je ncuza ibyo bimuza abakobwa n'izabahungu kumva baya n'abakiriya ba misi yose kandi n'abagenzi urumva. Ngari kinone bashimye ko ari bo bambika batashamye wa wundi wa mugenzi bari ngaha kubera barazi tuko dabaye ibintu bya fresh kandi je ndakubujije ndabwiye ico kintu kireke nuko nyene ndabwiye gitware ko rajemba nzi ko ari ciza kandi sushobora kuba ikintu kibi. Bajya Wizi akunda abakobwa bameze gute? Je kweri nkunda abakobwa ngene basa bameze ukuntu imbereho yabo ukuntu bameze. Je gusa nkunda umukobwa afite umutima mwiza. Umukobwa wese afite umutima mwiza turayaga fresh na birebire. Sawa hama rero ukuntu abameze ukuntu abaremye kera baremye cyo kibazo kiragaye kwishura. Basi mama reka ameze gute? Mareki gusa cyo niyonze niyonze gazi muca muvyumva yuko mu bronga yikundira vya bintu by'ibifuso sivyo none gama nabifuso rabeshe wafikwera bifuso ya navuze ukunda ya kunda basameze gutunda ameneke cyane ya nyene yabugereranye nta bindi ibyo nkugereranye kuri Wizi bameze gute? Nkugereranye nkufise nk'ibiro nka 60 basi ibyo birakwiye kabisa. Murabona ko Wizi afise akayobe kandi asa fresh je ngomba kumubaza Wizi mbe hajya we nta mavuta wisiga wapi kwe je n'amavuta nisiga kabisa. Wizi je birambabaje ko utarabura umuririmbyi ko mbona ufise look y'abaririmbyi barakubwira kubegwaga Wizi kubegwa gusa kubegwa ni mu mutwe cyangwa
je niko nobisigura kabisa. Kandi ndizera yuko iyo utumbereye umuririmbyi ukugira umwambike unamvikaga kabisa, unasema kabisa jamaa kupiga swata. Je gusa iyo je kugura impuzu uguze nk'ipantaro rimwe cyangwa agapira umutima wanje sinezerwa, muga nko uje ukagura chini juu urumva ukagura kwanza fondation ni shoes kiratu nyene niho cha kuzi shoes uje kugura shoes pantaro ishati cyangwa t-shirt ndaryoherwa kandi cyamenya n'ivyo ndaguha kabisa. Dusa n'abasuzera ikiganiro cyacu rero mbe hajyanye Wizi music ayibona igeze he? Music nikiye kibuze kugira ngo umuziki wacu tubure gutera imbere gusumvya umuziki ngaho gutera imbere niba kwanza bakundane kandi mutoya yemere mukuru urumva na mukuru yemere mutoya aho muziki uzoshika kuri muto yemere mukuru, mukuru yemere mutoya. Ego kabisa. Guys, navuga yuko turangije kandi turazi ko turangije benshi batarabikunda, ariko nta kundi tuzomurondera ubundi Wizi ni yaronka ikindi kibondo. Mbe hajya witeze ikindi kibondo kimeze gute Wizi? Cyacho cyose nagira cyo saba muko wari wese nzoronka ni fresh tu poa kabisa. Bibereka yuko Wizi yo wataciye muri ya âge de adolescence cyane, kuko kenshi abantu baciye muri âge de adolescence bakunda kugura n'impanuka bagaca baronka abana b'abakobwa muca muvye ibyo ngomba kuvuga. Yari Buja Hit TV cyakinyamakuru cy'amakibazo arabishasha muvuga muri industry Buja Flavor, hanyuma mugira commentaire muvuga ivyerekeye kwa Wizi, muvuga na look konomeze. Guys, hama Wizi dusozera kandi merci kweri kubona mwangendeye senda biteze, hama karibu kandi aha ni home ni witinye karibu kandi babwira subscribe bakunzi bakora dukurikirana kuri no mwanya barashobora kugira nyene bagafyonda akantu nyene bacha bimenya na gufyonda tu shira ko like gufyonda naje nafyonze. Guys, nababwira aho bafyonda bameze gute, habanditse gute Wizi haba akantu nyene kameze acha kabone nyene ngitse kuco gufyonda akantu ati subscribe gufyonda akantu subscribe Wizi abeva subscribe chubonyeza. Guys, araze kutubwira abwira subscribe ariko ntacyo ntiwibagire kugira subscribe ha musangize link mugenzi wawe ahari wasikumbira comment aka notification kuba kamucitse umurungikire nawe nyene ayirabagira icavuze kuri Wizi, avuge na look kuno mwabonye byose n'ibiganiro byose bya Buja TV agira icavuze. Tuzosubira inshallah, Imana bikunze. On the mic, I will be on the camera. Scott, ciao.